Murahawe ikaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice by'ivyanditswe muri Bibiliya yera ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Mugenzi uriko uratwumviriza muri kicigwa cacu cuno musi, ndakuramukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane nawe. Uri kumwe kandi na Pastori Samuel Nsabimbona sanzwe ndakigushikiriza. Mu cigwa cacu giheruka twarabonye ingene abamarayika babiri bashitse Sodomu, Loti akabasanganira maze akabazimana, hanyuma abasaba kurariwe. Abi Sodomu kubera ingeso zabo mbi barondeye kugirira nabi abo bamarayika, barondera kubonona nk'uko icaha nk'ico c'ubugesera kiri mu vyatumye Imana ifata ingingo yo kurandura ico gisagara c'i Sodomu, mbere n'icigomora. Abamarayika bahavuye bafata ingingo yo gusuka uruhuni ku bantu b'i Sodomu. Abo b'i Sodomu baraheza ntibashobora kubashikira. Ab'i Sodomu n'i Gomora barakora ivyo biteye isoni, bikaba ari vyo vyatumye ibisagara vyabo bisenyugwa. Mu gihimba ca 19 twabonye ngo abo bagabo b'abashitsi batuma ukuboko, bashingura Loti bamwinjiza mu nzu, bugara urugi, basuka uruhumyi kuri abo bagabo bo ku rugi, uhereye ku bakuru n'abato bacumukura barondera urwo rugi. Iyindi nkuru ibabaje twabonye ni ya muka Loti. Abamarayika babwiye Loti n'abiwe kuva muri ico gisagara bahungire ahitwa Sowari, kuko ariko Loti yarabisavye. Bamumenyesha n'impamvu bamuhaye iryo tegeko, bati ni kuko tugira tuhahonye, kuko induru zihavugirizwa zabaye nyinshi cane imbere y'Uhoraho, kandi akaba dutumye kuharandura. Hari inkuru ibabaje twabonye, nuko abakwe ba Loti naho yarababwiye ngo baveyo baranse kumwumvira. Eka na muka Loti twarabonye yuko atashoboye gushishikara urugendo, kuko atumviye Imana, yaravye inyuma acahinduka inkingi y'umunyu. Loti rero yavuye muri ico gisagara c'i Sodomu ata kintu na kimwe atwaye, kiretse umutima wiwe n'abakobwa biwe babiri. Biboneka yuko Loti atari yakunze Sodomu, naho umugore wiwe wewe yari yayihereje ku mutima. Twararavye kandi ivy'inkuru za Aburahamu, ingene yasubiye gukora icaha co kubesha, avuga ko Sara ari mushikiwe. Ku murongo wa 11 mu gihimba ca 20 c'igitabu c'Itanguriro twasomye ngo Aburahamu aramwishura ati, nuko nibwiye gose yuko atagutinya Imana kuri ino, ndi kandi bazonyica bampora umugore wanje. N'uwu musi rero hari abakristo benshi batemera kurandura icaha mu bugingo bwabo. Ivyo bikababera intambamyi yo kuronka imigisha. Kugira ngo turonke umugisha uvuye ku Mana, dukwiye kubanza kwitandukanya n'icaha icarico cose. Hari imigisha myinshi udashobora kuronka mugenzi, iva mw'ishengero canke iva ku Mana Data wa twese wo mw'ijuru, ariko utabanje kwatura icaha cawe ngo ukivemwo. Niwaba rero ugomba umugisha n'imihezagiro, n'akanya kawe ko kwatura icaha cawe, maze ukabona gusenga Imana usaba umugisha wawe. Ubu musi turarabira hamwe umugisha Aburahamu na Sara baronse bamaze kwatura icaha cabo co kubesha. Duhejeje kubona ko icaha gitegerezwa kwatugwa, kigaharigwa, kugira ngo umugisha uboneke. Muri iki gihimba rero tubonamwo ukuvuka kwa Isaka, umuhungu wa Aburahamu na Sara. Ku murongo wa mbere wo mu gihimba ca 21 dusoma ngo Uhoraho agendera Sara nk'uko yavuze, kandi amugirira nk'uko yamubariye. Sara asama inda,
avyarana na Aburahamu umuhungu mu butama bwiwe, mu gihe cashinzwe kimwe Imana yari yaramubariye nyene. Ivuka rya Isaka mu isezerano rya kera rero twari dutanguye kuvuga yuko rifitaniye isano n'ivuka rya Yesu Kristo mu isezerano rishasha. Ibimenyetso bigaragaza iryo sano nuko Isaka yavutse mu gihe cashinzwe n'Imana, kandi Pawulo nawe avuga kuri Yesu Kristo ati maze igihe gikwiye gishitse Imana ituma umwana wayo yavyawe n'umugore, kandi yavutse aganzwa n'ivyagezwe. Tubisoma mu ikete yandikiye Abigalatiya igihimba ca 4 umurongo wa 4. Muri ca gitabu c'itanguriro mu gihimba ca 21 umurongo wa 3 kugeza ku w'indwi haravuga ngo umwana Aburahamu yavyaye amuvyaranye na Sara amwita Isaka. Aburahamu akeba Isaka umwana wiwe amaze iminsi 8 avutse, nk'uko Imana yamubariye. Aburahamu yari amaze imyaka 100 igihe yavyara umwana wiwe Isaka. Sara aravuga ati Imana irantwengeje, kandi abazonyumva bose bizobatwenza nkanje. Yongera avuga ati hari uwogize icabarira Aburahamu ati Sara azokonsa abana? Yamara ambyaye ku mwana w'umuhungu mu butama bwiwe. Naho Sara yumva umenga ntibishoboka, eka mbere na Aburahamu niko yahora avyiyumvira, baravye imyaka bari bashitseko, ibitashoboka vyarashobotse. Hano hari ukuri dutegerezwa kugumya. Ica mbere nuko ukuvuka kwa Isaka kwabaye igitangaza. Ni igitangaza kuko Aburahamu na Sara bari bashaje. Mwikete Pawulo yandikiye Abaroma mu gihimba ca 4 umurongo wa 19 Pawulo avuga ati kandi ntiyagabanuka ku kwizera, yitegereje umubiri wiwe umaze kuba kaheze, kuko yari amaze imyaka nk'ijana y'amavuka yiwe, na Sara yari yaraciye. Mu rupfu Imana yahakuye ubugingo. Ukuvuka kwa Isaka kwabaye ukwigitangaza. Dukwiye kumenya ko n'ukuvuka kwa Yesu Kristo gutangaje, ariko ntikwabaye ukuvuka gutangaje, ntikwabaye gushasha, kwari kwarabaye no mu isezerano rya kera igihe Isaka yavuka. Tubona ko Imana yategerezwa kumvisha Sara na Aburahamu ivy'ivuka rya Isaka. Biyumvira ko bidashoboka kuvyara umwana kuko bari bageze mu zabukuru. Ariko Imana isumba vyose, Imana ishobora vyose, El Shaddai, yarabikoze bavyara umwana. Ku murongo w'8 turasoma ngo umwana arakura aracuka. Ku munsi Isaka yacukiyeko, Aburahamu atumira abantu benshi ku munsi mukuru. Ngo umwana yakujijwe n'amaberebere ya nyina wiwe. Urumva yuko Sara bwa bundi yahavuye yose umwana, ariko hageze igihe uwo mwana aracuka ntiyabaconka. Mu kete Petero yanditse rya mbere mu gihimba ca 2 umurongo wa 2 haravuga ngo mumere nk'inzoya zivutse vuba, mwifuze amata y'umutima adateye amazi, kugira ngo abakuze abashitse kugakiza. Ni vyiza kuri umukristo mushasha ugira inyota yo kunywa amata ariyo jambo ry'Imana. Rero kugira ngo ukure ukwiye kubironka, ukanywa ayo mata yo mu ijambo ry'Imana, niho ukura mu gakiza. Igihe uzoba utanguye gukura, uzorya n'indya zikomeye zituma nawe ukomera. Izo ndya zikomeye ni inyigisho z'ijambo ry'Imana. Nta kwamusoma Zaburi ya 23 gusa canke ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana bwonyene. Gerageza gusoma Bibiliya yose kugira ngo ukure mu nzira y'Imana, ntumere nk'uruyoya. Eka mbere ndagutumire ubandanye gukurikira izi nyigisho za Bibiliya kugira ngo uzoshobore gukura mu by'Imana. Mu ikete ryandikiwe Abaheburayo mu gihimba ca 5 umurongo wa 13 haravuga ngo nuko utunzwe n'amata abataramenya ijambo ry'ukugororoka, kuko aba ari uruhinja, uruyoya. Ariko ibyo kurya bigumye
ni iby'abakuze bafise ubwenge, maze kubera kwama babukoresha baca bashobora gutandukanya ikibi n'iciza. Ubu naho rero turaba ingene Hagari yirukanwe. Uwo Hagari tukwibutse yuko yari ya njoreke ya Sara yabyaranye na Aburahamu umwana yitwa Ishimayeli. Ku murongo w'icenda n'uw'icumi turasoma ngo, maze Sara abona wa mwana wa Hagari umunyegiputakazi uwo yabyaranye na Aburahamu ariko aratwenga, bituma barira Aburahamu ati, rukana iyo njoreke n'umwana wayo, kuko umwana w'iyi njoreke atazoraganwa n'umwana wanje Isaka. Ukuvuka kwa Isaka kwazanye ingorane mu muryango wa Aburahamu. Turabona yuko Ishimayeli umwana wa Hagari yariko aratwenga Isaka. Bishoboka yuko Ishimayeli yari umuhungu mwiza ameze neza, ariko Isaka amaze kuvuka, Ishimayeli yahiye ahinduka, agira udutima tubiri, yiyumvira mugenzi we nabi. Hari abakristo bafise udutima tubiri, biyumvira abandi bakristo nabi, batagomba ko abandi botera imbere. Igihe rero uba utarakizwa, uba ugifise akameremere ka kera, kandi niko kakuganza, kuko ukora ibyo wiyumviriye. Hariho indirimbo ya kera ivuga ngo, iyo ukora ibyo wiyumviriye ntibiba ari byiza igihe cyose, ariko igihe uvutse ubwa kabiri uronka akameremere gashasha. Igihe ubaye mushasha niho ingorane zica zitangura kuboneka. Pawulo yandikiye Abaroma mu gihimba c'indwi umurongo wa 19 ivyerekeye intambara iri hagati y'akameremere ka kera n'akameremere gashasha. Kuko iciza ngomba gukora atari cyo nkora, niko yanditse, ariko ikibi ntagomba gukora akaba ari cyo nkora. Akameremere ka kera ntikagomba gukora iciza, kuko ariko gatwara umuntu. Igihe woba ugomba guhitamwo ico wokora, ukwiye kubanza kumvira umwami kugira ngo akurongore mu guhitamwo kwawe. Mugenzi uriko uratwumviriza, nurandure akameremere gatuma udakora iciza. Egome ntivyoroshe mu nkomezi zawe, saba Yesu agushoboze. Turabe ibyabaye kuri Ishimayeli Isaka amaze kuvuka. Umurongo wa 11 muri ca gihimba ca 21 cyo mu gitabo c'Itanguriro dusoma ngo, Aburahamu yababajwe n'umwana wiwe, kuko Ishimayeli yari umwana wa Aburahamu nk'uko Isaka nawe yari umwana wiwe. Isaka amaze kuvuka, akiri umwana muto, ntiyarazi ibimwerekeye, ntiyarazi ko yavutse ari umwana w'isezerano. Naho Ishimayeli yari yarirukanywe, yari amaze igihe kitari gito ari mu rugo kwa se Aburahamu, kandi yitwa umwana wiwe. Icababaje Aburahamu ni ukwirukanwa k'uwo mwana Ishimayeli. Nagomba gusubira kuvuga ko Imana itigeze yemera ibyo Sara na Aburahamu bakoze igihe bafata ingingo yo kuvyara Ishimayeli. Nico gituma Imana itigeze yemera Ishimayeli, kuko bakoze icaha. Aburahamu yagize ikibazo cyo kwirukana Ishimayeli, ariko kugira ngo yoroherwe yategerezwa kumwirukana. Reka ubu naho turabe rya sano riri hagati y'ukuvuka kwa Isaka na Yesu. Ukuvuka kwa Isaka mu kanya nari navuze ko gufitana isano no kuvuka k'umwami Yesu Kristo. Imbere yuko inkumi Mariya isama inda ya Mpwemu Yera, Imana yari yateguye abantu mu mitima yabo kuvyerekeye ukuvuka kw'igitangaza. Nk'akarorero, byarabaye mu gihe ca Samusoni. Ukuvuka kwa Samusoni kwabaye igitangaza, eka no kuvuka kwa Yohana Umubatizi hamwe no kuvuka kwa Isaka. Hari ibintu rero bishika kw'icenda by'ukuvuka kwa Isaka bihuriyeko no kuvuka kwa Yesu. Ica mbere, ivuka rya Isaka n'ivuka rya Yesu byari vyarasezeranywe igihe Imana yabwira Aburahamu kuva muri Uri. Imana yamubwiye iti, wewe na Sara nzobaha umwana. Imana yabwiye Abisirayeli iti, inkumi izosama inda,
kandi izovyara umwana w'umuhungu. Igihe Yesu yavukira rero i Betelehemu kwari ugushitsa ivyari vyarasezeranywe. Ukuvuka kwa Isaka n'ukwa Yesu Kristo kwari kwarasezeranywe. Mu kuvuka kwabo haciye igihe kitari gito. Mu kuvuka kwabo bose haciye igihe kitari gito imbere yuko isezerano rishika. Hari haciye imyaka 25 kuva Imana isezeraniye Aburahamu kugeza Isaka avuke. Kuvyerekeye ivuka rya Yesu Kristo, yavutse haciye imyaka myinshi. Nk'akarorero, Imana yasezeranye ko Yesu azova mu ruvyaro rwa Dawidi. Haciye haca imyaka 1000 imbere yuko avuka. Ikindi cerekana isano hagati y'ivuka rya Yesu Kristo nuko habayeho ukumenyeshwa kw'ivuka rya Isaka n'ivuka rya Yesu. Sara co kimwe na Mariya babona ko bidashoboka. Uribuka ko abakozi b'Imana bagendeye Aburahamu, hanyuma bariko baraja i Sodomu niho bamumenyesha ivy'ivuka rya Isaka. Kuko Sara vyaboneka ko bidashoboka ko avyara, nico gituma Sara yaciye atwenga, hanyuma avuga ati ibi birashoboka. Sara yarazi ko yaciye adashobora kuvyara. Igihe umumarayika yabwira Mariya ko azovyara, nawe yabona ko bidashoboka kuko yarakiri isugi, ntiyari bwamenye icitwa umugabo. Nico gituma Mariya yavuze ati ibyo bizobaho bite ko jewe ntaramenyana n'icitwa umugabo. Iyindi sano nuko Isaka na Yesu bahawe amazina imbere yuko bavuka. Aburahamu na Sara babwiwe ko bagiye kuvyara umwana kandi bazomwita Isaka. Turabona ko na Yesu bamwise izina imbere y'ivuka ryiwe. Umumarayika yabwiye Yosefu ati azovyara umwana w'umuhungu, nawe uzumwite Yesu. Ukuvuka kwa Isaka na Yesu kwashitse kandi mu gihe cashinzwe. Iyo niyindi sano igira 5. Ku murongo wa 2 w'igihimba ca 21 havuga ngo Sara asaminda avyarana na Aburahamu umuhungu mu butama bwiwe mu gihe cashinzwe, kimwe Imana yari yaramubariye nyene. Kuvyerekeye ukuvuka kwa Yesu Kristo, Pawulo nawe avuga ati maze igihe gikwiye gishitse, Imana ituma umwana wayo yavyawe n'umugore kandi yavutse aganzwa n'ivyagezwe. Isano igira 6 nuko ukuvuka kw'aba bantu babiri, Yesu hamwe na Isaka, kuri bose kwabaye ukwigitangaza. Nta muntu n'umwe yagize uruhara mu kuvuka kwabo, ni Imana yonyene yabikoze. Isano igira 7 nuko abo bahungu babiri bateye umunezero base babo, abavyeyi babo. Dusoma ko Isaka risobanurwa ngo intwenzi. Twibuke ko igihe Imana yamubwira ko azovyara umwana, Aburahamu yaciye atwenga kubera umunezero. Turavye ivuka rya Yesu nawe dusoma ngo buno rero ijwi riva mw'ijuru riti ubu niwe mwana wanje nkunda akampimbara. Nk'uko tubisoma, abo bana bose rero baciye batera umunezero abavyeyi babo. Iyindi isano igira 8 nuko abo bana bose bumvira base kugeza no mu rupfu. Mu gihimba ca 22 turaza kubona ko Isaka yagiye gutangwa kwishikanwa. Ntiyari umwana w'imyaka 8 canke 9. Ivyo vyabaye amaze nk'imyaka hafi 33, kandi yaremeye gutangwa kw'ikimazi. Yarumviye se wiwe kugeza no ku rupfu. Isaka na Kristo bafitaniye isano kuvyerekeye ukuvuka kwabo n'ubugingo bwabo n'ukumvira kwabo. Isano y'icenda ari nayo ya nyuma nuko kuvuka kwa Isaka
nk'uko tubona ko gutangaje kurafitaniye isano no kuvuka kwa Kristo, kuko twarabonye ko mw'ikete Pawulo yandikiye Abaroma igihimba ca 4:19 avuga ati, kandi Aburahamu ntiyagabanuka kukwizera yitegereje umubiri wiwe umaze kuba akaheze, kuko yari amaze imyaka nk'ijana y'amavuka yiwe na Sara yari yaraciye. Kuba barashoboye kuvyara kandi Aburahamu arakaheze, Sara nawe yari yaraciye, byumvikana ko habaye ubugingo bushasha, aribwo twokwita izuka ry'umubiri wabo, kongerwa inguvu. Pawulo yongera kuvuga ati, yatangiwe ibicumuro vyacu akazugwa kugira ngo dutsindanishirizwe. Niko tubisoma mw'ikete yandikiye Abaroma igihimba ca 4:25. Hano rero tubona igicapu canke isano iri hagati ya Isaka n'umwami wacu Yesu Kristo. Reka ubu naho turabe ingene Imana yahumurije Aburahamu na Hagari n'umwana wiwe Ishimayeli. Ibyo ni vyabaye ca gihe Aburahamu yari amaze kwirukana Hagari n'umwana wiwe Ishimayeli. Ku murongo wa 12 muri ico gihimba ca 21 havuga ngo, Imana ibarira Aburahamu iti, reka kubabazwa n'ivy'uwo mwana n'injoreke yawe. Ibyo Sara akubariye byose nuvyemere, kuko Isaka ari wazovyara uruvyaro ruzokwitirirwa. Aha rero Imana iriko irasobanurira neza Aburahamu kwitemera Ishimayeli nk'umwana w'isezerano. Naho Ishimayeli atabaye umwana w'isezerano, Imana yo yaramuhinduye ihanga rikomeye. Umurongo wa 13 haravuga ngo, kandi uwo mwana nyene w'iyo njoreke nzomuhindura ihanga, kuko nawe ari uruvyaro rwawe. Naho Ishimayeli atari umwana w'isezerano, Imana yaremereye Aburahamu ko izomuhindura ihanga rikomeye, kandi ihanga rikomeye rizova kuri we. Aburahamu akoroka kare, niko tubisoma ku murongo wa 14 kugeza ku wa 21 ngo, Aburahamu ahengera kare, yakira induhuro n'umukuza w'urusato wuzuye amazi, abitekerera Hagari, abishira ku rutugu rwiwe, amuha n'uwo mwana aramwirukana, aragenda azimagirika mu bugaragwa bw'i Berisheba. Amazi yari muri wa mukuza arahera, arambika umwana munsi y'igisaka caho, aragenda yicara amutumbereye, amwigiye kure ku ntambwe yahoraswe umwambi, kuko yari yibwiye ati, sindabe ipfa ry'umwana wanje. Nuko yicara amutumbereye, araturikisha, ararira. Imana yumva ijwi ry'uwo muhungu, maze umumarayika w'Imana ari mw'ijuru ahamagara Hagari, aramubaza ati, ubaye iki ga Hagari? Ntutinye, kuko Imana yumvise ijwi ry'umuhungu wawe aharyamye. Va hasi uvyure uwo muhungu, umubumbatire mu maboko, kuko nzomuhindura ihanga rikomeye. Imana ihumura amaso yiwe, abona iriba ry'amazi, aragenda yuzuza wa mukuza amazi, ayahembuza uwo muhungu. Nuko Imana ibana n'uwo muhungu, arakura, agerera mu bugaragwa, aba urasisha umuheto. Aba mu bugaragwa bw'iparani, nyina amusabira umugeni mu gihugu ca Egiputa. Turabona rero yuko Imana yaragumije umutima kuri Ishimayeli. Tubona yuko Abarabu baba mu bugaragwa, abo arabakomoka kuri Ishimayeli. Reka ubu naho turabe amasezerano Aburahamu yahavuye agirana na Abimeleki umwami w'i Gerari. Nk'uko tubisoma mu murongo wa 21 n'uwa 23 haravuga ngo, muri iyo minsi Abimeleki azanana na Fekori umukuru w'ingabo ziwe, abarira Aburahamu ati, Imana iri kumwe nawe mu vy'ukora byose. None rero ehe nundahire Imana uraha nyene yuko utazongunga canke umwana wanje canke umwuzukuru wanje, ariko ko uzonyishura ibyiza, twe n'iki gihugu wabayemwo uri ingenzi, nk'uko nabikugiriye nanje. Mu ncamake, Abimeleki
yagomba kugiriranira amasezerano, bimwe bita kontra, hagati yiwe na Aburahamu, amasezerano yo gukundana, kandi abo babaye abagenzi mu buryo budasanzwe. Uko niko baciye basezerana bari Berisheba, maze Abimeleki arahaguruka, bona Fikoli umugabisha w'ingabo ziwe, basubira mu gihugu c'Ubufilisitiya. Aburahamu atera igiti citwa umwesheri i Berisheba, araheza yambariza y'Uhoraho, Imana ihoraho. Aburahamu aho yaca hose yaguma ahimbaza izina ry'Uhoraho. None wewe woba wibuka guhimbaza Imana ku vyiza ikugirira? Umurongo wa 34 tubona havuga ngo Aburahamu amara iminsi myinshi aba mu gihugu c'Ubufilisitiya. Aburahamu rero yamye ari inyambukira n'ingenzi mu gihugu Imana yari yamusezeraniye. N'abizera Kristo Yesu natwe turi inyambukira n'ingenzi kuri iyi si, turi mu rugendo tuja mu ijuru. Igikenewe nuko wewe nanje twinjira mu rugendo ruja mu ijuru. Reka dufatanye gusenga kugira ngo Imana idushoboze kurindira igihe natwe tuzoshika muri ico gihugu c'isezerano ahiri mu ijuru. Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagushima kandi ko wabereye umwizigirwa Aburahamu. Wabandanije kuvugana nawe, ibimuzazaniye urabimuhishurira. Warakoze kumuha Isaka, warakoze gukora ibyaboneka ko bidashoboka. N'uyu munsi ndakwinginze, ibidashobokera abantu Mana ugaragaze ko bishoboka no kuri uyu muntu ari imbere yawe. Cane cane uduha umutima wo guhinduka, twakire Yesu, hanyuma twitege kuzobana nawe mu gihugu c'isezerano. Ndabisavye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Cigwa cacu cyo kuri uno munsi tukigarukirije ngaha, naho ubutaha. Umwami wacu Yesu Kristo aguhezagire. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu munsi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya, canke ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira: http utuburungu tubiri uturongo tubiri duhengetse ttb akaburungu twr akaburungu.org. Ushobora kumviriza ikiganiro cyo muri indwi, canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ibyanditswe kugira ngo wumve ibiri muri ico gice cy'ibyanditswe byera ugomba. Ufise ico wunganira canke ubaza, twandikire. Email ni twr@gmail.com. Ushobora kandi kudusanga kuri Facebook yitwa TWR Burundi. Ushobora no kutwakura kuri iyi telefone yo mu biro. Inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi. Canke kuri telefone ngendanwa, inomero ni 69 67 12 77 79 74 19 93. Udusanga kandi kuri Whatsapp, nimero ni 79 38 71 99. Yesu aguhezagire.